n'umwanya w'ikiganiro c'amagara meza kuri twese. Twongeye kuramutsa rero nkuko musanzwe mumenyereye uno mwanya. Uno musi kandi muri kumwe na Ndikuriyo Merance hamwe na Dieudonné Ndayizeye. Dieudonné Ndayizeye, namahoro? Namahoro, tumeze neza, turashima Imana. Ego. Kuri uno musi rero nkuko ubona iyi ni radio Uhuru dukurikirana ikiganiro c'amagara meza kuri twese ku musi wa gatanu kuva igihe cy'isaha 5 kugera igihe cy'isaha 6 no ku musi wa mbere kuva igihe cy'isaha 11 kugera igihe cy'isaha 12. Rero ikaze. Ego murakoze kandi turanahaye n'ikaze abariko barumviriza radio Uhuru bariko baradukurikirana bari mu mihingo itandukanye. Nizere ko nibabana natwe baza kuhumvira byinshi kandi bongere bunguke. Ego uno musi turaza kuvugira hamwe kimwe mu byo dusanzwe tumenyereye. Harimo tangawizi none we uyizi gute? Ego tangawizi ndabizi ko ari sinzi ko ari kinyobwa n'ikirungo. Tangawizi irimo byose. Ego ni gitegwa. Igitegwa mu Burundi sinzi ko hari aho bakirima cyane, mugabo muri Tanzania ho barakirima gose. Uramaze kugendera muri Tanzania? Muri Tanzania naragiyeyo ariko sinashoboye kubona imirima neza yabyo. Ariko naragiye ahantu bita Inyagitono, urenganye aho bita Ikasuru gatoya. Ikasuru. Ego. Wabonye igitegwa ca tangawizi kimeze gute? Hariho erega abarundi batarakibona. Bo sinashoboye kukibona kuko sinamaze igihe kinini cyane, ariko ndabizi yuko muri Tanzania ho bakirima cyane. Ino mu Burundi kirahari nkaje ndamaze kukibona ahantu giteye. Ego barakirima, kiretse yuko mu Burundi bakunda kutijukira cyane ibintu bo atari byo bafungura, akenshi usanga bitarimwa na benshi. Ego igitegwa ca tangawizi ntabwo abantu benshi baragikunda. No kuvuga igitego ca tangawizi iyo ukiravye womenga ni y'amashurwe, hari amashurwe agomba kumera nkaco uravya ajya amababi yacu. Yego. Nico kimwe n'amashurwe araho afise amababi nk'amateke. Ntayo urabona? Ndamaze kuyabona cyane kandi aranagwiriye ababa mu ntara za ruguru, hariho no mu mashambura yasangaye. Ego hariho amashurwe ameze nk'amateke, rero aho bitandukaniye usanga kujya kuntu yamuza yoyo aca yamuza amashurwe. Yego. Rero na tangawizi ahantu usanga iteye usanga ari bitegwa nk'ibindi. Rero ugaca usanga rero hejuru gifise ibibabi bigomba kumera nk'ivy'amashurwe. Yego. Je narumiwe ndabibonye. Yego. Ariko nasanze tangawizi abantu benshi batarijukira kuyirima, sinzi impamvu. Bogo nibaza yuko ari kubera batarabona akamaro neza, bataramenya akamaro neza kayo. Ico yofasha mu gihe boza barayifungura. Nibaza kandi ko ari kubera ngira boba bibaza yuko ati amasoko yayo boronka mu gihe boyirima ku bwinshi. Ariko abari mu bisagara bobo mu bisagara bitandukanye byo mu gihugu cy'u Burundi nibaza ko bamaze kubona ko tangawizi aragahawa kumye, niko nabivuga kuko agahawa kumye aho hambere hahise niko karimwe amafaranga menshi. Urabona tangawizi ufatiye ku kiro. Yego. Ikiro cha tangawizi nk'aba bakunda kunwa icayi caco. Ikiro kiraramba. Yego. Kuko tangawizi mu kuyiteka urazi yuko wakira akantu kamwe canke tubiri. Yego. Uduhanyu tujya twindane kubera camira mu kuzimu ninka kujya kubijumbu. Sinzi ababonye inumpu urazizi? Inumpu ndazizi cyane no kuzifungura narazifunguye. Gusa zagiye zirahona ku minsi yagiye iragenda muhira nk'ubu ntaho iyo mvuka nk'ubu ntazo nkibona. Ariko hari hahandi nazibonye imakamba Nyanzarake mu misozi ihanamiye ikiyaya ca Nyanzarake, narazibonye hari abantu bakizifise kandi bakizifungura. kandi usanga ziryoshe kiretse ko zifise akamoto benshi usanga badakunda. Ego usanga ziryoshe na hari iwacu hariho abagenda bazirima mugabo ntazihari.
rero tangawizi zigomba kumera nk'intumpu byose nibyo barima hanyuma bikamira mu kuzimu kujya kw'itomati ikaroti tangawizi intumpu ibijumbu imyumbati n'ibindi n'amateke ni nka kurya rero urakira dukeya rero ugaca ucisha ku kirape cya kindi barapisha amatomati canke iki ego gusa waruvuze ngo itomati ntizamira mu kuzimu wari wihenze gato itomati nihenze mvuze kurapa sinavuze itomati navuze yuko tungurusumu bagomba bayigiremo icyayi barapa kujya kwintuze kujya kwitomati barapa kuri cya kindi barapa iyo bariko bararopa itomati yego cyane rero hanyuma ugashira dukeya mu ntuze kubera tungurusumu naco nyene kiba kimeze gute tungurusumu ntabwo kimeze nk'ivyo tungurusumu coco ntibirirwa bararapa kuko kigizwe n'utundi tuntu dukeya tw'udutete naco nyene camira mu kuzimu ariko uno musi turavuga tangawizi rero kubera isanzwe ibaba ntibisaba yuko ugira utuntu ze twishi iyo ugize twishi ni nka kwa kungene uhora wumva kawa warigeze kubona ikawa bashizemo nyinshi umuntu ze bagomba kugira icyayi ikirura naho ushiramwo ntuze isukari nturonke ingene ushobora gukuramwo ako kantu karura ego na tangawizi rero wagize nyinshi naho ushiramwo ikiro c'isukari ntibikunda yuko ireka gukara oya nivyo ndabizi irababa cyane gose ku buryo ukoresheje dukeyi dushobora gukora neza ariko kandi uwobaza abahinga neza yosanga ariho hahagaze umuti ego bakubwira yuko umuti urura ariwo uvura rero bimwe mu bumaro bwa tangawizi twavuze yuko tangawizi naho batayirima ikoreshwa n'abantu benshi igakora kwinshi wotubwira bikeya mu byo tangawizi ikora canke ukungene bayikoresha ego tangawizi muri rusange novuga ko ari kimera igiterwa gifise ibyiza byinshi ku buzima bw'umuntu umuntu arashobora kuyikoresha ariko ngo iyo urengeje urugero si byiza ni gukoresha nkenke ni ugukoresha nkenke kuko iyo ukoresheje nyinshi irashobora guteza ibibazo bitandukanye nk'uko babisobanura ku rubuga rwitwa sante journal de femme rwo mu Bufaransa rero bahanura kuri urwo rubuga bahanura gukoresha tangawizi nkenke ishoboka kugira ngo ntiteze ibibazo ku magara y'abantu rero muri rusange tangawizi n'igiterwa congereza inguvu mu mubiri yego gituma umuntu iyo aza aracihereza rimwe mu byo afungura canke mu cayi kirongereza inguvu mu mubiri kigatanga abasoda bakwiye mu mubiri umubiri ugakomera umuntu akagira inguvu ntabe magoyagi nk'uko dukunda kubivuga mu rurimi rw'ikirundi ego ni nako kamaro novuga muri rusange ego tangawizi rero ni kimwe mu cayi mu byayi bituma umuntu amererwa neza urigera ukinwa nk'icyayi ego ndamaze kukinwa cyane ndetse ndanagikunda kuko kujya kuntu kibaba na kujya kuntu kamota wagashize nko mu cyayi birandyohera ego birandyohera numva gifise akagu keza kaba kameze neza cyane icyayi na je ndamaze kukinwa yego icyayi iyo wakinyoye nko mu gitondo je sinzi uko wewe wamaze kucyumva iyo wakinyoye urumva yuko uminga wabaye undi muntu ntibisa nuko uba wanyoye utakinyoye muri rusange muri rusange n'ukuri usanga umeze neza je mbere akenshi iyo nakanyoye usanga mbere mfise n'akanyamuneza siza ku kanyamuneza iyo kava muri icyo cyayi nyene urumva ko giheze kigatanga n'inguvu hanyuma ikindi icyayi gikora
tutitaye ku byo tuza kwiga ubu nyene. ariko rero gusa ntaguciriyemwo Merasi ngira ngo abantu bibasiwe n'inzoga ngira ntikibaryohera, akayi karimwe tangawize ngira ntikobaryohera, ahubwo ubu banywa inzoga yacu zimwe za fangazi. nibyo basigaye bagira, kandi ubu benshi baracita ko bashaka ngo kibazanira inguvu haba mu buryo ubu na buriya. harimwe n'abavuga ngo mu byo kurangura amabanga yabubatse je ntabyo ndamenya. Ibyo no kubesha ariko naho tutobishimika ko muri rusangi urumva ko nibaza ko navyo nyene ari igikorwa gisaba inguvu. Muri rusangi wakanyoye ukagira inguvu, urumva n'ibindi bikorwa bisaba inguvu nivyo birimwo birashobora gufasha. Urazi impamvu ushobora kuvuga ko ari kubesha? Yego. Muri rusangi umubiri w'umuntu uravuka, yego, hanyuma ugakura, hanyuma ugasaza. Yego. Rero iyo umubiri w'umuntu ushaje ni hahandi umuntu aba arengeje nk'imyaka 45. Sinzi kurabona rimwe nko mu gipolisi yuko ku myaka 45 bumaze ushobora gukukuruka. Sinzi ko ari mu gisirikare, ni hamwe muri aho ku basirikare bato. Yego, nibyo. Rero baca babona yuko umenga wakuze, umuntu agiye akura niko imbaraga inguvu zigenda ziragabanuka. Nibyo rero benshi muri abo bantu bageze kuri urwo rugero kuva ku myaka 35 kuduga, barabona yuko imibiri yabo ucumenga yahinduye ukungene igenda ikora, kuko bica bigenda bigabanuka bukebuke. Yego. None wewe bahanura yuko buri munsi baca bagenda mu bya fangasi? Oya, igituma ntibahanura ni kubera ubwa mbere na mbere bijya binyobwa birimwo tangawizi kandi irafise akamaro, ariko burya ikintu cyose gihinguwe, ikintu cyose giciye mu ihinguriro, none urabona zijya zose za zindi zigezwe ntabwo ari cyiza cyane. Hariho za raha tangawizi, hariho na za fangasi, hariho zijya originale zabitanguye, zatanguye kubikora mu Ngagara, hakaba n'izindi ubu zaciye zigenda zica ku ruhande kubera zabonye ko bishoboka baca barabikora nabo. Usanga babikora kandi rero ibyinshi bihari nibitemewe na rujya rwego rujejwe gukontorora karite y'ibyo dufungura, BBN. Ya BBN, Bureau Burundais de Normalisation niko bayita mu Gifaransa, jejwe kuraba ibyo abantu bahingura yuko bikwije ubuziranenge. Rero abenshi baciye bajya ku ruhande batangura guhingura, ugasanga ngo ufise iki, ngo umurutu yego, urumva ugasanga imiruturutu hariya anye mu makwe bafise ububare bwayo mu bwayo, ugasanga by'ukuri ntumenya ibyo babihinguramo neza. Yaba usanga singira n'ukuntu nobivuga. None hajya twe ko tubona tangawizi mu Burundi umenga nta nyinshi hari. None gashaye iyo tangawizi va hamwe muri Tanzania. Ibyo aba bayo masosiyete akomakomeye barashobora kuba bayizana, barashobora kuyimporta, mugabo aba bantu basanzwe bavyihingurira bitemewe bapima vy'imiruturutu. Ego, biragoye. Nico gituma tubwira abantu yuko ego murazumva ko ari itangawizi, mugabo kugira ngo kugarukane inguvu ntibyasaba yuko wiha tangawizi cyane kweri ngo uyihe imisi yose. Hari igihe uzosanga ari tangawizi ya pirate, ikaba nayo iriko iragusubiza hasi hakukugarurira za nguvu warukeneye. Uno munsi tuje kubwira abantu tangawizi ijya nyene tugiye tukagura mu isoko, hanyuma tukigirira icyayi. Iyo niyo tuje kubabwira. Nibyo zijya zindi tangawizi zandwa mu mabotike sizo twe dushaka. Nibaza hariho n'abazihinguramwe agafu, nayo nyene wayiteguriye neza ukayanikira ukayihinguramwe agafu. Wowe nyene ukayihingurira. Hari yindi igomba gusa nayo nta yindi urabona mu isoko bitandukanira yuko yoyo isa n'umuhondo, ni kirungo citwa curcuma. Ntakirabona, ndamaze kukibona. Uretse ko naco hajya nuko cyo cyari kirungo gihakwa kumera nka tangawizi.
ego muga ubiravye biragomba gusa neza muga coco ugaca usanga gisa n'umuhondo. Ego. Rero turiko turababwira rero tangawizi mwe mwikoreye mu cayi simple. Nibyo. Rero Icayi gisanzwe cyane. Simpaka rero ngo wumve ngo ibyo bakubwira by'abagabo iki oyaye kweri. Si vyose. Rero ntivyari ngombwa yuko vyita ku iminsi yose kuko ni tangawizi turiko turakubwira nyene twihingurira. Wo yifata iminsi yose yo guhindura kandi. Ego. Yo kumerera nabi. Niyo tangawizi rero turiko turavuga y'umwimerere abahinga berekana kandi ko isanzwe inafasha nko ku muntu agwaye ibicurane cyangwa ibintu byo kubabara mu muhogo ibi by'amanjine amasinizite ndetse ikabifasha no kugwanya ibintu by'amabagiteri mu mubiri. Bagiteri we uvuga ko ari iki? Bagiteri no uvuga ko ari nk'udukoko duto duto twica umubiri ariko ntituboneka ariko bakoresheje kimwe bita rugagamisha baratubona cyane cyane nk'utuntu tuza ku byo dufungura ku mihwi. Murabona umuhwi wakomeretse ahantu udutugu twatanguye kuza kuhunuba hajya ahantu ubona tugenda dutuma tuva hajya ahantu bishoboye ntuzu wigera uhajya n'amenyo yiwawe kuko hariho abakuza kwa menyo hakurya usanga ivoka ari akantu gato yikaboze ngo cukuza kwa menyo ngo cucira nkariya twarabigira twebwe gusa nabonye ko ari amakosa ntevye bakubwira ko ivoka ryamaze kugira akantu kimbwe ko n'inyoni canke ikindi kintu kakamera nk'akabora hajya ahantu hajaye ikintu n'umuhu w'igitoki nuko nibyo rero no mu kanwa h'umuntu bivanye ngira nuko usanga turiko turavuga ivumbi uciye ahantu hari ivumbi ukavuga rica ryinjirana n'utukoko mu kanwa rero bica bisaba yuko nimba uri muhira imbere yo gufungura canke nimba uri ahandi hantu imbere yo gufungura ubanza kwiyugumura nibyo hanyuma uhejeje naho ukiyugumura bibaye ngombwa ugashiramwo na brosse umujigiti nibyo no kuvuga hariho abantu benshi dukunda kutitwararika isuku ry'amenyo ariko naryo riba rikenewe kuko amenyo nayo ni igihimba cy'umubiri kandi gifise akamaro kanini ku mubiri w'umuntu. Nicyo gituma isuku ryayo rikwiye kwitabwaho by'ukuri kandi cyane gose. Hari nabajya abantu mbere uzosanga gasanga mu menyo haraje ko ibintu bisa n'umuhondo babyita amaplaque nyambari eka si plaque sore oya ni bijya bigenda byihoma bimwe hari abagira ivyirabura sinzi impamvu babyirabura ariko bujyanye nasanze je narigije kuja kwa muganga ngwaye amenyo ngwaye iginya agiye kurikura acabanza bijya bintu acabanza arabikwicisha kakamashine birabako asigara yera naratangaye burya rero ahubwo sina kamashini gusa ako kamashini kaba karimwo n'ikindi kintu sinzi ko ari desinfectant yo mu menyo nasanze abaganga burya barafise ubuhinga bwinshi bwo kuyoza barayoza neza ugasigara wera naho bimunyuma usanga bigisubiye kugaruka bujyanye uzuraronka ukuntu uzuraja kwa muganga uyasuzumisha kwa muganga amagara naho atogira naho utogenda mugaba akakubwira ati uwo muti bawita gutya genda uzura ukoresha byokunda byoshoboka byose n'impanuro za muganga erega abaganga hariho bimwe bisigariza warubizi ntacyo nabivuga ko ariko ngira ngo bivana n'ubugwayi bufise bikongera bikavana no kuntu ababibona kuko bafise icyo no kwita secret professionnel yabo bafise ibanga ry'akazi barazi ukuntu bo babigenza bivanye n'umugwayi abituye ni nka code zikoreshwa n'abantu bakora imiti igihe bokoze imiti iri originale nk'umuti uvura malaria ntibosubira kuronka isoko iwuvura burundu professionnel uri kuravuga bakoze umuti uvura malaria burundu nta bakiriya bosubira kuronka niyo mpamvu bakora imiti ya pirate
kugira ngo uno munsi ukira ariko malaria ntiba yaheze nka yayindi yitwa ntuze yayindi ifatira mu mara bayita typhoid. ariko biragoye Merasi biragoye none ko imibu yo gashahi igumi hari kandi atari ikintu bocandaga hajya babishatse wumva udahava babeshe ndakubwiza ukuri babishatse malaria boyicandaga abantu bagacandaga intuze igwanya malaria bigakunda. Rero kubera abazungu nyene ari yo soko yabo yo gukora irya miti ntibashobora kuyikora 100%. Yego ndababeshe muga nivyo uzuvyemere kubera iki iyo bagize urukingo rw'ikintu kanaka kitagaruka. Sinzi sindamenye impamvu na coronavirus urabona ko yazimiye amazima yonge kandi Imana yaradufashije kwisi yose aho abantu batinya corona ku buryo baguma mu mazu ubu bose barasohotse n'abari baratinya. Hari n'abavuga ko ari indwara bakoze ntawo bimenya mugabo wumve yuko abantu bakora ibisumba corona kuko nimba ari umugera wa corona bakoze uyundi mugera uza kujya corona. Urumva ko n'abantu bakaze reka rero tugaruke n'akamaro ka tangawize tubandanye tuvuga kuri tangawize kuko niyo yatuzindukanye no munsi ko bariko baradukwirikirana bari mu mihinga itandukanye turiko tuyaga ku gitegwa ca tangawize. Burya tangawize kandi ngo irimwo ivyo bita antioxida sinomba ukuntu no bivuga mu kirundi antioxida reka tuzisigure. Mu mubiri w'umuntu habayo ubucafu bumwe buca mu byuya tubira ubundi bugama mu mubiri hari nk'ubucafu bugenda mu mitsi aribwo usanga buri kumwe na bya binure bigenda byihoma ku mitsi. Hakaba n'ubucafu baba buri mu mubiri aribwo butuma abantu bashobora no kuzana n'ibihute uduherehere ku mubiri bijya biba biri indani mu rukoba rw'umubiri no mu nyama. Nibwo bucafu kandi kenshi ubucafu hari igihe buba bwatewe n'ivyo tuba twanyoye twariye nka za nzoga twavuga ziba zifise ubuziranenge budafatika kwa kungene usanga nyene umwe wese yikorera yiwe zimwe ukumva ngo zikorerwa mu Ngagara izindi mu Kayanza izindi eka ariho hose. Rero ico gihe urumva yuko abantu bo ruguru jena nababonye yuko bijya bintu babikoreramwo cyane biba bizimbutse bakabyihereza cyane haciye igihe umubiri ucutegwa nubwo ubumara ninka tujya tuntu bandika ko bavuga ngo amavore mbene amavorte canke n'amavorime kaya kantu usanga kanditse ko ngo ni volte sinzi volte tuzizi ku mapire y'iradiyo sinzi volume nazo tuzizi ku maradiyo nyene uduza volume umanura ziya handitse ko volts reka dufate ko ari voltage. Rero bijya uno musi uranyoye ka 2000 ejo wakiriye kandi ka 2000 hirya ejo unyoye ka 1500 urumva ko tuzimbutse wa mubiri ucuza ivyo vyose ukabyakira bigaca bizana ubudorofiya bwinshi mu mubiri bimwe bigahera mu gitigu ibindi bigaca bija mu mubiri bigasanzara. Burya rero ayo magisida rero ava muri ivyo rero unyoye tangawizi ikiza igacikubura ihereye mu mushishito no muri ca gitigu kigaje gihereza umubiri igacikubura nyene ugasanga umubiri bimwe byasohokanye ku mwanda mukuru ibindi mutoya ibindi mucuya ibindi mu guhemba bigaca bigenda. Nico gituma bavuga oxide oxide ari nko kucuma usanga ari ubuntu ze bavyita ingese mu mubiri naho kubera umubiri atari icuma ari inyama haba hari izindi ingese zitwa amaoxide nyene ziba zifatanye najya bayita ama insect oya bayita maki ubudorofiya bwo mu mubiri ama bacterie ego na bimwe usanga bitera n'ama infection nitujya dukoko none nitujya nyene ayo maoxide rero afata umubiri gutyo ni ibintu umubiri utabumenyereye byawuteye. Burya nasanze Meransi burya umubiri wacu
ukizwa cyangwa ukicwa n'ivyo dufungura. Niko bimeze. Niko bimeze. Burya yaba turonka ukuntu tuza turaronka ubumenyi bwo gufungura neza, tukagira icyo bita indero yo gufungura neza, ibyo gufungura neza tukamenya ibyo twofungura igihe twabifungurira, burya anye tuba turwara gake nyine gake kuko kenshi ndwara zibiza izindi ziba ari nke. Nawe wibaza ko burya hanze mu bazungu wibaza ko bakunda kurwara nk'abanyafrika? Ndabyibaza si kenshi muga biravana n'amikoro amikoro y'umuntu, kuko umuntu yiyemera aba afise dogiteri wiwe, ivyo byobyo agize akabazo baca bamugirira examen general, baca bapima kimwe ku kindi. Ashizo nasanga kandi abazungu ni n'abantu bakunda kurya ivyamwa. Ego ivyamwa byovyo no mu biro umusanga yakagunira ko twamwa azarafungura utwamwa akadutwara akatugendana. Mugabo rero natwe ikibazo tugira nuko uco usanga tudafise ubushobozi bwo kubigura, hanyuma rega byazimvye gose. Abandi hari abadutwara mu tuntu duto duto, nta tuntu urabona abazungu bagenda barajya mu nzira, ego afata nko mu gakarato ukabona kuyimwe akantu gate nka kanini arariye, kameze nk'akajojo. Utuntu nyene ubona bagenda bajya ntibahaga ntibagirana, muga umubajije akubwira ati aha ndiye nk'ibiterwa 50 ijana. Nibaza ko barabihingura bakabigira mu tuntu. Ariko natwe nibaza ko atakizere twota burya tuzotera imbere, nebo bo babikuye he, tuzobiga ku bwenge hama dukore dutera imbere. Ego rero tangawizi bavuze ko ivura ibicurane, ibindi ni bikigabasha. Bo hariho n'ibindi. Tangawizi isanzwe ifasha uriyiriye ari mbisi canke ihiye hose irafasha, irinda utunyangingo tw'umubiri uduserire kononekara bikankirika gutyo canke gusaza hakiri kare, gusaza vuba. Bikaba byiza rero iyo yateguranwe ngo na tungurusumu, kuko tungurusumu naco gisanzwe ari igiterwa c'akamaro kandi mu Burundi irahari, kizwi naco nyene mu koza umubiri. Ego mu Burundi kirahari kandi tangawizi kirahari kandi naco ntikigwiriye. Gitungurusumu menye ko ikiro ca tungurusumu gisumba na kure ikiro c'ibitunguru bimwe by'agahama canke byera. Burya rero haracariho ikibazo burya igitungurusumu igituma kitagwiriye ntugire n'ikindi. Urabona si ikintu corohera abantu basanzwe kumenya ukuntu bagifungura mu ndya, kujya kuntu gikaze. Rero ruguru igitunguru gitukura barakizi, onyo rouge barakizi, baranagiteka nabo. Mugabo kurima tungurusumu usanga irimwa na bake, niyo babirimye genda bizi ruguru iyo mvuka bahora babirima, mugabo ugasanga isoko yabyo irabagora, kuko onivoro kare no kuvuga hariya hafi yaho bakirimiye nta soko baharonka, nta bakiriya baharonka. Byari ngombwa ko babanza kukimanukana mu Rumonge canke bakakizanira za Bujumbura, naho nyene hagiye umudandaza abizi neza azi isoko yaco yaca bagurira ku ruhera rumwe uruhera rumwe ugacumenga ntaco kimaze. Mugabo bageze ino bakaba bungutse incuro nka 5 ku byo babiranguye, baca bivugira. Baca bivugira. Rero iyo nayo ni ntambamye ituma tungurusumu itarimwa n'abantu benshi, kuko hafi yaho baba nta soko bayironkera, izwi cyane n'abantu bo mu gisagara. Je nibaza ko igitungurusumu kiba ahantu hose. Gitungurusumu nibyo mu ntara za ruguru henshi, ahasanzwe haba kijya kindi gitukura n'ahandi tungurusumu irahaba. Urumva rero ko bitabikwiye ko kizimba? Ntivyari bikwiye na gato, ahubwo gusa nuko abantu bataramenya akamaro kaco, batarabona n'isoko yaco yo kukirima, ubundi kirahaba kabisa. Mu bushikiranganje bujejwe ivy'uburimyi hari ibintu je ntarabona bakora, sinzi ko bazobikora vuba kubyerekeranye n'ivy'uburimyi. Bari bakwiye kuvuga bati muri buri ntara noneho ubuhoho zabaye na nkeya,
turakwiye kubona abagronome baho eh bariko baragenda ku mitumba ego kugerageza ibinyene turiko turavuga ego nk'ibitunguru mbe nihe haba tangawizi nihe haba igitungurusumu burya anye burya intuzeyezi barabivuga barabikora ndazi yuko izabu urabona izabu ya Institut des Sciences Agronomiques du Burundi irabikora iragira ubushakashatsi ku biterwa bitandukanye none ko bitaragwira ariko ikibazo ni ukuntu bishikira umunyagihugu mutoyi rero rega niyo nuko byategezwa kumera umunyagihugu mutoyi bigarukira hariya mu mahocherishe gusa urabona umunyagihugu mutoyi ntamenya uko yobigenza uko yokwifata nico gituma burya abanyesha makuru natwe turafise uruhara runini ari ivyo natwe bwerega tutarashikako ari ivyo tutarashikako turacafise akazi urabona ko amaradiyo menshi ari Bujumbura twofata amaradiyo ari muri interiere twosanga amaradiyo he Ngozi biragoye no mu Rumonge Igitega ubu na Muyingiriyo mu Ruyigi agaseke iriyo urumva yuko ivyo byose nta myaka ingira 10 biramara oya nta myaka 10 biramara ubu rero uca wumva rero yuko ruguru nta bamenyesha makuru kenshi bava Bujumbura bajayo kubera uburyo buke ibyo byose ni intambamye ariko ahandi abamenyesha makuru baravaho bari bakagenda kurondera inkuru ibyo rero nabyo ni intambamye ikomeye kuko urumva barabura abamenyesha makuru ibimenyesha makuru bitari bike birahanzwe no kubura uburyo bwo kugira bashike neza na neza hariya hari inkuru z'abarimyi inkuru cyane burimyi Uburundi ubonye buteye imbere ku burimyi n'ibindi byoca bikurikira cyane kuko abarundi benshi n'abarimi none tangawizi tugaca tumenya tangawizi ba mu ntari zihe tugaca dushoramo umutahe neza cyane aba bantu rero bahingura ibi bikomoka kuri tangawizi tukabibasangiza aho bari tukazana imiduga bakadushorera ariko kandi nabo nyene baba bakwiye kurondera bakirinda kubigura hanze kuko hanze biza bizimvye baba bakwiye kurondera uburyo nabo babishira mu bene gihugu batunganya imirima nka sosimo bagatunganya imirima bakigisha abanyagihugu kubirima kugira baronka abakiriya kandi babirangure nabo hafi je bisi ndumva babigira kandi biba bigize byoshoboka cyane bakavuga bati twe twomba dutange imitahe dufatanye n'abantu babirema kugira ngo bibesheho natwe tubeho hamwe tangawizi yimbuka nimba yimbuka mu kwezi kwa kane yimbuke rero ku buryo usanga izimbutse akayi wikubitira bikanagutanga zingene icyayi cy'ikawa kizimvye kandi bakubwira ko mu Burundi ikawa ihari ahanini rero gacu usanga kubera iza ari nkeya igacizimba urumva ntishobora kuboneka nka kujya kwa cacayi cya mukaru cyo mu mugamba ikiro c'ikawa ikiro c'icayi c'ikawa umenye ko atana hamwe gisana n'icayi cya kindi cya mukaru cyo muri hotebe biratandukanye cyane na tangawizi nuko rero ntuze nimbaririza bo ibifashe mu minwe yo cikorana nayo mashira hamwe ajijwe kubikora kugira ngo tangawizi twumve ko tuyikoresha neza dukomeze ikiganiro cya tangawizi nibyo dukomeze ariko mu buhinga bw'ivyuma bo turabira bakatumirira amatega toyi kugira ngo tuce tubandanya ego turakomeza n'ikiganiro cacu c'amagara meza kuri twese abacugurura rero iradiyo yabo iyi ni radiyo uhuru isamiranira ku 104 rero no munsi tukaba turiko tuvuga ku giterwa ca tangawizi arico dushobora gukoramwo icayi canke izindi nzoga zitandukanye mu gatwe no munsi twaje kuvuga ku cayi rero turabandanya no tumaro twa tangawizi sibyo none hariho tumaro tutari duke twatwegeranije no kuvuga twavuze mu nkuzeye mu hagiye twariko turavuga muri rusangi ubu naho tugombe dusorongore tugende turavuga ku kamaro
kamwe kamwe. Hanyuma mu kanya rero turaha imirongo abantu mushobora kwandika canke mugaterefona ni mu kanya. Yego ni mu kanya ndibaza turaza kubaha umurongo kugira ngo bace batwakura, ariko muri aka kanya reka tubandanye n'akamaro k'itangawizi. Tangawizi rero ubwa mbere na mbere iragwanya udukoko mu mubiri, ni twa dukoko twavuga tw'amabakiteri. Ego abahinga bavuga yuko ibyunyunyu dusanga muri tangawizi bifasha umubiri kurwanya udukoko bagiteri na virisi dutera indwara zitandukanye. Rero ni byiza gukoresha tangawizi mu kwirinda indwara zitandukanye. Ubwa kabiri, tangawizi irafasha kubungabunga ubuzima bwo mu kanwa. Bimwe twavuga tangawizi igira icyunyunyu cyitwa gingerol. Iki rero iki cyunyunyu gihangana no gukura k'udukoko twa bagiteri two mu kanwa. Udukoko tw'amabagiteri mu kanwa iyo ukunda kwihereza tangawizi ntituba tukiba twinshi. Uca mva rero ko umuntu yo kwiha tangawizi kabiri ku munsi, mu gitondo no mu ijoro agiye kuryama, kuko bavuga yuko tujya dukoko dusigara mu kanwa ku bantu baca bibagirwa kwijigitura imbere yuko baryama baje gufungura, yuko kujya kuntu uca uvyuka usanga mu kanwa ahanutse hamose nabi, yuko bijya uba wafunguye bica by'idekompoza decomposition kwa kungene usanga byaboze. Akaba ari terminateur regana kari dentaire mu gihe byagiye ari byinshi utabikura nizo turi brosa. Ushamva iko rero ngira byasaba yuko basi wiyigumuza tangawizi kugira ngo bipfe. Ibyo yofasha kugira ronka gatangawizi kakaza karaca mu kanwa. Ego cyofasha kuza karica utwo tubagiteri canke tungurusumu na tungurusumu, kuko urabuze ko twabonye yuko igira akamaro kenshi iyo uyikoresheje na tungurusumu hoho akamaro kaca kaba umurenge. Wumvise ko bijana? Irajana gose. Komeza. Yego. Rero utwo dukoko akenshi nitwo dutera indwara zo mu kanwa, arizo nka zo bita za mu Cyongereza za periodontal disease. Iyi ndwara rero ituma ibinyigishi byononekara. Hamusanga ibinyigishi byajemo amaraso. Ego canke wijigituye nyene ugasanga uciriye n'amaraso. Ego kenshi. None yaje ibinyigishi nyene byokomezwa na tangawizi. Tangawizi irabikomeza. Ego irabikomeza kandi kica n'utwo tubagiteri two dukoko. Ego tangawizi kandi turi ku kamaro kagira gatatu. Tangawizi irafasha kugabanya ububabare ku bagore canke abigeme baja mu butinyanka. Ego tangawizi irafasha kandi ivyo biragwiriye bijya bintu. Ubushakashatsi bwagaragaje ko tangawizi ifasha kugabanya ububabare ku bagore canke abigeme bari mu butinyanka. Rero ubushakashatsi bwerekanye yuko abagore bafashe miligrama zingana n'1,500 za tangawizi, ifu ya tangawizi ku munsi mu gihe cy'iminsi 3 bari mu butinyanka itandukanye canke ikurikirana. Bagize ububabare buke ugereranije n'abatayifashe. Urumva yuko gufata kuri bajya abantu babara mu gihe cy'ubutinyanka, iyo ugiye urihereza tangawizi ku munsi ingana n'amamiligarama 1,500 irafasha kugabanya ubwo bubabare. Ego nuko tangawizi kandi iragabanya isukari mu mubiri.
isukari yahe isukari ijya sukari yo mu mubiri yo mu maraso turazi ko isukari ibaye umubiri nyinshi utegerezwa kuba ufise isukari mugabo iyo ibaye nyinshi Iyo yabaye usanga nyinshi. umuntu yarwaye diyabeti yarwaye n'izindi ndwara z'igisukari hajya bavuga ngo yarwaye indwara y'igisukari n'isukari iba yabaye nyinshi iba mu mubiri yaduze iba yaduze kandi niyo yabuze urumva yuko bisabwa kuyongereza ego nuko rero tangawizi irashobora gufasha kugabanya igipimo cy'isukari iri hejuru kuko ituma umusemburo hajya ni iki mu kirundi cyiza imisemburo ni mu kirundi cyiza ebero bivuga gute turaza kuciyumvira okay iragabanya icyo bita insuline insuline ni iki insuline murazi ko bazitera abantu basanzwe bafise ikibazo cya hypertension nibyo rero iyo baziguteye biboneka yuko hari igihe biba byarenze bakagutera ibituma bimanuka hari n'igihe bagutera izindi insuline kugira ngo zikwire urumva hari igihe utaba uri kuri prix normal igiciro kiri normal kikaja musi kigiye musi barazigutera kigiye hejuru barazigutera muca mumva ko tangawizi iza kubishira ku murongo ni nkaburamubiri ego inkaburamubiri ni zazi ni bavuga umusemburo ni inkaburamubiri inkaburamubiri rero iyo tangawizi ishobora kugabanya igipimo cy'isukari iri hejuru cyane cyane kubera ko tangawizi ituma iyo nkaburamubiri ya insuline urumva ijya ku bipimo byiza ntirenge kandi ntibe nkeya ego tangawizi irafasha ishyira ku rugero rwiza iyo nkaburamubiri yitwa insuline hariho ya yindi twibagirwa bya bindi bya hormone ego hormone nizo nkaburamubiri ego none bihwaniye he na insuline hormone bakunda kuvuga yuko ari ukuntu umubiri uba uteye nibaza ko umubiri ufise amahormone menshi hormone atandukanye amahormone menshi harimo n'iyo insuline nyene ego hormone z'umubiri w'umuntu barazihana urashobora no kuyiha umwana kandi hormone iratandukanye na ADN iratandukanye rero urumva hormone ziratandukanye ni za zindi ukunda gusanga hari n'umumama yameze ubwanwa gutyo n'umugabo ugasanga bafise ukuntu imiterere yabo ibimeze ego rero izi rero tuvuga z'ama insuline ni ku bantu baba bafatiye kuko ngene umubiri uri kuritwara muri ibi byo kurwara ibintu by'umutima na hypertension mu kanya nibaza ko tuza kubaha umurongo tubaha umurongo mu kanya baraza kutwibutsa inimero bashobore kutwakura ego mu kanya reka mbandanye rero n'akamaro kagira 5 tangawizi iragabanya igipimo cy'ikinure kijya kinure kibi mu mubiri bita cholesterol ijya cholesterol ni kinure kibi rero tangawizi iyo umuntu ayihereza kiragabanuka ubushakashatsi bwerekanye ko gufata amagarama amagarama 5 ya tangawizi ku munsi mu gihe cy'amezi 3 bigabanya ikinure kibi cholesterol mu mubiri ego amagarama 5 burya mu kilograma harimo amagarama ngahe mu kilograma je nibaza ko ari nk'igihumbi hari igihumbi urumva yuko ikilograma ugifungura iminsi myinshi urumva nicyo gituma twavuze ko ari gukoresha gakeyi ni gakeyi hewe ni gakeyi kuko ufashe kilo cha tangawizi iseye uza urashyiramo duke nka kujya ushyira icyayi mu ntuze cya cyayi cya senkani mu mutuzi ugashusha usanga kirambye cyane hanyuma ku bantu bandika mesaje ni ko 71 680
ubusa 41. Mhm. Ndasubiramwo kubandika ama message kandi nivyo binoroshe. Yego. 71 amajana 680 ubusa 41. Nuko ni radio uhuru muriko murakurikirana kuri megahertz 104 mudukurikirana muciye muri mu mihingo itandukanye y'igihugu ndetse no mu gisagara ca Bujumbura murashobora kutwakura tukaganira tukumva ko tutariko turatamba twirorera kandi mukatubwira nimba ivyo tubashikiriza bibafasha. Ego turakomeza n'ivyiza vya Tangawizi. Ego kandi tubibutsa yuko n'ikiganiro kiriko gitera kija ku musozo hoko kirasigaje iminota 9 tuzakuba turangije. Rero ufise icyadushikiriza canke agomba kutubwira haherereye no kuntu ariko arakwirikirana radio uhuru arashobora kutwakura mu maguru mashi. Ego turashobora kubandanya n'akandi kamaro ka Tangawizi. Ego turabandanya. Ego Tangawizi kabifasha mu vyerekeranye na digestion mu kirundi ni ni kujya kuntu umushishito usya imfungurwa ni digestion. Iki kintu twagiye tukibwira donc Tangawizi irafasha gusya indya umushishito. Iki kintu twagiye tukibwira abantu batandukanye kuvyerekeranye n'umushishito. Umushishito burya ni ikintu gikwiye kwitonderwa cyane gose. Kuko nimba umenetse umutwe uramaze kuvyumva canke kubibona. Umenetse umutwe nimba unyoye ca kinini karo mu mutwe bacita gute? Paracetamol. Kigenda mu mushishito. Imbere yo kugenda mu mutwe kigera mu mushishito. Urumva yuko umushishito wacu bitari ngombwa ko tuwiha ibintu biboreza canke bikaze bigize. Umushishito urakaze kubera yuko urumva ivy'umubiri ukenera niyo bibanza guca byose. Nimba ari mwino nimba ari mu bwonko byose bibanza guca mu mushishito. Umubiri rero ugaca ubikwira umushishito hama bigaca bikwiragira mu mubiri mugabo byabanje gushika. Sinzi ko hoba hari umuntu ataracaho babaze nk'impene canke basanga iruhande y'umushishito n'ubundi atari kure cyane hari n'igitigo. Ibi bintu bibiri birakorana cyane bitangaje. Ego igitigu kirafise icyo bita secretion d'adrenaline. Kakandi bita indugwe. Yego. Iryandugwe rero niyo igenda isesamwo utuzi dukeduke. Tuzi dukeduke mu mushishito. Kugira ivyo wariye bihoke. Ncabumva rero yuko ugwaye igitigu n'umushishito biba biri kumwe. Ni hatari ni byoroshe. None nimba abantu bashima kuba bo kwitamo mbe ni kwitamo kunwa. Bijya bintu byose bibonona. Urumva umuntu yagwaye nivyo yiteye ntabakwiye kurira cyane. Birababaza kubona ufatwa n'ingwara uvuga uti sinaguhamagaye. Muri aka kanya abatama bagicaye imbere icupa bakagufata barakwereka. Ego gomba kubabuza kunywa gacupa. Bumve rero yuko Tangawizi inabafasha. Rero irafasha koza mu by'umushishito babwira ingene bigenda. Tangawizi irafasha twavuze ko kwifasha mu gusya indya digestion. Rero hari benshi bakunda kugira ibibazo cyo kuzuye inda no kuvyimba mu nda. Bahejeje kurya ugasanga inda yabyimbye buzuye inda. Araho bituma n'inzoka canke kubahakanye. Ego cyane mugabo kandi haba harimwo no kudakora neza ko kumubiri. Kw'ivyo bice uko vyategereza. Hari umushishito nyene. Ugasanga mbere bamwe ntibashobora no kwituma neza. Ubushakashatsi rero bwerekanye ko Tangawizi ishobora gufasha mu guhangana n'ivyo bibazo byo gusya imfungurwa mu mushishito. Ego akandi kamaro Tangawizi iragabanya ububabare mu mitsi musculaire. Mu muscle ni mitsi hadi. Ni mitsi. Iyi mitsi yose igize umuntu amateranirizo. Uko umuntu atuna hasi agahaguruka ni mitsi. Utagira imitsi ntibigira. No kububabare rero bwo mu mitsi Tangawizi irafasha kubugabanya
canke mu nyama hajya usanga umuntu yagize siporo agakora akaruha ukumva urababara canke ukumva iyo ukunda kwihereza tangawizi hagati y'inyama n'izindi rega n'ubundi haca imitsi sizi ko urabona inyama yo kwita ko ry'inka amaherera mu nkokora hari igihe ujya ugasanga wariye umutsi bikanka yuko unawuhekenya wewe ukaba wari wamye wibaza ngo ni umusoso abariko barihereza agashitwa baca bavyumva nugusaba umusoso kuko umutsi uraguta kunuzeye ku ruhombe nka ntuzeye ariko muri radio uhuru tubabwira tuti ntibaze barazitungira gusa ahubwo bige no kuzitunga ego nuko tubandanye n'akandi kamaro tubibutse yuko radio uhuru muyikurikirana muciye kuri megahertz 104 tukaba dusigaje iminota 4 kugira ngo turangize kino kiganiro c'amagara meza nuko turabandanya n'akamaro kagira 8 tangawize irahangana n'ingwara iragwanya indwara zifatira mu ngingo yego mu ngingo ni hehe cyane cyane abantu bakunze kuba babona mu ngingo z'inkokora z'amaboko n'ingingo z'amavi ku bantu bakuze izo zitangura gufatwa hakiri kare ego hanyuma no mu yandi materanirizo n'umugongo iyo umuntu ataba akiryoherwa no kugororoka akuze muce mwumva yuko ababara amagufa yatanguye gukorana ko y'umugongo yunamutse yumva umenga n'ikintu caje kira cy'umugongo kirawugegena neza nawe uvuze ukora ko mengo bariko barawubona nawe ukoze ko mengo bariko barawubona tangawizi rero irazi ko byorosha hariho gusubizayo twatuvuta rega burya umuntu ateye nk'imodoka imodoka nturabona hagiye ipine rizungurukira canke aho rikatira mu nkokora yayo bagenda bashiramwo amavuta ajya amavuta yorosha rero n'umubiri w'umuntu urakenera bimwe muri ivyo bizana amavuta yandi yitwa Sinovi aricyo gituma ngo bakunda kubabwira ngo baje barajya ibinono by'inka by'impene kugira barabe hari abo biza bikagaruka gasubira guhaguruka kagirane bajye abantu barwaye za rheumatisme bose rheumatisme kandi byose nuko kwihereza agatangawize kuri bo ni ariko gake bagenda hari igihe uvuga ngo numuti ugaca ubyita ko bigaca bikugaramika twabonye ko ari ukuza barihereza amagarama 5 wumve mu kiro wihereza amagarama 5 urashobora no kugifata umwaka tuzoraba neza n'akayiko twatundi baha umwana akayiko kagizwe n'agafu bacuterera mu gikombe ugomba kwinywera gikombe cy'amazi ashushe canke yabize ugaca umimina rero kubera uba wagwaye n'igisukari si ngombwa ngo ushyiremo isukari nicyo gituma twakubwiye ko imiti uvura atari umuti usosa nuko tangawizi rero irarinda kanseri abashakashatsi bagaragaje ko ibyunyunyu dusanga muri tangawize bifasha kurinda kanseri zitandukanye nka kanseri y'umushishito kanseri y'igitigu kanseri y'urukoba kanseri y'ibere ndetse n'iya prostate ibintu by'amakanseri ubu biraturenze twe tukivuka hari kanseri wumva wazamva ngo kanseri ngo umuntu ngo yawunyuwe ku musumari uwo ngo niwe yogwara kanseri jewe ikintu nibaza Meransi ni ukuvuga ukuntu tudaronka ibyo dufungura byiza ngo dufungure ivyamwa dufungure neza dufungura harimo n'ibitera kanseri nibyo urazi gituma ibi bica mu ibinyene by'ibitunwa twihereza cyane abantu bubu barakunda udufiriti ugasanga ibintu byinshi udufiriti ugasanga basha kandi bijya bintu usanga umuntu yatetse utuvuta ugasanga yatetse amavuta agakubitamwo ifiriti mu nyuma agacakuramo agashyiramo izindi burya by'amavuta aba yamaze kononekara nk'abakiri mazima ni kimwe mu bintu bituma umuntu agwara kanseri hakabamwo no kubura nyene ibyo nyene turya nkuko wabivuze hakabamwo n'ibindi tugenda twihereza uno musi abazungu ibi bintu badukorera bica mu mahinguriro ntabwo biza bitworohereza
turiko n'imiti iyi miti n'imiti yo kwa muganga idusigira amaefe sinzi ko uravyumva cyane gose uzogende kwa Rojante urabe abantu bagwarutse bava kwa Rojante babandikira yo kurya miti baguma bayifata yego kandi ntiyongera gukomera neza nuko rero tubandanya n'akamaro ariko ka nyuma tangawizi isanzwe ifise irarinda indwara zitandukanye kuko ifise ivyo bita antioxidant twari twabivuze rero ibi birafasha umubiri kwirinda indwara zitandukanye z'umuvuduko w'amaraso indwara z'umutima indwara z'amahaha ndetse bigafasha gusaza neza umuntu agasaza gifise utuguvu abona neza ego nuko rero nibaze ko abadukurikiranye baryohewe tugire tubasezere ikiganiro cyari kirekire n'uwo duha amasaha 3 tworinda duheza tutaraheza kuvuga nuko rero tubashimire rero mwese mwaduteze yompi mwari kumwe tubibutsa ino radio ko ari radio Uhuru isamirarira ku 104 twari kumwe na Dieudonne Ndayizeye mvuga nti umwami Yesu abazigame ego na jewe ndi kuri yo Merance muhezagirwe mwese